Introduction yanje turacari mu kwezi k'ubuherezi vuga ngo ubuherezi cyane gose ubuherezi turi mu kwezi tuko turavuga ubuherezi. Uyu munsi hariho ikirere gishashaka kugurura kubijanye n'iribanga ry'ubuherezi aho ugiye kumenya hari abagiye kuvyumva ijya mbere ariko kandi bamaze kuvyumva peut-être bari bakeneye ico no kwita ibikenewe canke ama principe yo kugira ngo bashobore kubitambukiramwo kuko buri muntu wese yakijijwe muri we arafise imbuto y'ubuherezi. Ubuherezi mu byumvirize neza saba mubona imbere baza kuririmba samubona imbere bakora ibikorwa bari imbere y'abantu. Umuherezi ni umuntu wese yakijijwe ariko mugabo kandi akamenya ko hano muri nosi hariho novuga ico yajejwe, ico yatumwe, ico abwiza gukorera Imana kubw'abantu. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ninde atari umuherezi? Ujya atari umuherezi nujya yibaza ko vyose bigarukira kuri we, nujya yibaza ko we yikwiye, nujya yibaza ko adakeneye abandi, nujya atibaza yuko abandi bashaka kugira ico novuga bamaze canke ico bashobora gukora. Ariko umuntu wese yatahuye neza iribanga ryuko Imana mu kuduha gakiza ntiyakaduhaye kugira gusa ngo tuze tuje mu ijuru, ariko yakaduhaye kugira ngo tukiri ngaha muri no simbere ko tuja mu ijuru, ko mu ijuru niho tuzotaha tuja kuruhuka imirimo ya papa ngaha muri nosi. Ariko tukiri ngaha muri buno bugingo wewe na jewe hari ico Imana itwitezeko. Ndakunda ingene Bibiliya ivuga ngo muri bo nta uca kuwundi, ni kuvuga ngo ryari hanga. Ndagiye kubereka muri introduction ngiye kugira yuko turi hanga ry'abaherezi muri Kristo Yesu, turi umuryango w'abaherezi. Kurya hari umuryango muri Israeli w'abarewa atakindi wakora vyari vy'ubuherezi. Uyu munsi mu isezerano rishaje kuko isezerano rya kera yararisazishije hama acashiraho rishasha rero buri muntu wese akizwa n'umurewe, buri muntu wese yakira umwami Yesu acika umurewe. Ariho kugira ngo akorere Imana kubw'abantu, ariho kugira ngo Imana imucishe ko ivy'ijuru kugira ngo bishobore gushikira abantu. Nimba udandaza nuri kuradandaza kubw'iterambere ry'iwawe gusa, ariko uri kuradandaza kugira ngo abandi batere imbere biciye kuri wewe. Siniko mvise abahereze muri kino kibanza nkumva amen yam. Nimba uri kwa muganga uri mu gisata c'ubuvuzi, harya ahantu uri urepresent ubwami bw'Imana. Iyo Bibiliya ivuze ubwami bw'Imana biratandukanye n'ibijanye n'ibindi dukunze kumva. Ubwami bw'Imana numviriza n'urutondo, ubwami bw'Imana n'ugwego, ubwami bw'Imana ni igihugu gifise ukungene gitwagwa. Mu bwami bw'Imana hari ama ministeri, nico gituma biritubwira ko Yesu yaduza aja hejuru y'amajuru hanyuma amanutse ahingabire abantu. Ingabire Yesu yatanze ingabire z'ama ministeri. Bamwe yabaye kuba abapotre, abandi yabaye kuba abaprofete, abandi yabaye kuba abavuga butumwa, abandi abigisha, abandi abungeri. Ayo ma ministeri yatanze kugira ngo yose agiye hamwe afashe umwana w'Imana kugira maturité, aho umwe wese amenya neza yuko umviriza Imana yaramuhamagaye. Muri buno bugingo hari ico Imana imwiteze ko, muri buno buzima hari ikintu Imana ibwiza kumukoresha, nta numwe yaje agaragara. Ico nibaza ko mwese muri hano mukizi, nta numwe ngira umuntu hano ati ntugaragara. Buri muntu wese arafise ikintu yahawe kandi ico wahawe sico jewe fukusema nahawe. Turashobora kuba dufise bimwe, nitwaba tubifise tuzoja hamwe bikomeze novuga kugira umuriro mwinshi canke kongereza ingufu. Ariko buri muntu wese arafise ico yahawe abwiza gukora Imana muri buno bugingo. Nico gituma tuvuga iki kintu cyitwa ubuherezi. Iyo umuntu ariko aravuga ngo jewe ndi umukozi w'Imana, benshi bumva yuko ni kinyoma twakuze twumva umwanya munini. Ariko umukozi w'Imana ni inde? Umukozi w'Imana si pastori gusa, umukozi w'Imana si umuririmbyi, umukozi w'Imana si apotre, umukozi w'Imana surya ubona imbere avuga ivy'Imana gusa. Ivy'Imana tubivuga kwinshi mu buryo butandukanye muri langage itandukanye. Nimba ndi kwa muganga ndi mu vy'ubuvuzi, haro langage nshobora gukoresha y'Imana muri iyo domaine. Mubari ku musozi wa business hariho langage ya business ariko y'abana b'Imana. Abari ku musozi wa politique, Dawidi yari umupoliticien, mugabo yari umupoliticien yuzuye Imana, arongorera Imana ngaha mwisi. Ndafise abantu muri kino kibanza umunsi wamenye neza ko ubuzima bwa buriho kugira ngo buheshe icubahiro Imana. Iyo ni ministeri Imana yaguhaye. Siniko muri ko muranyumva. Ministeri si ibi gusa byo gukoranya abantu. Nimba hari igikorwa ufise muri wewe, nimba hari umutwaro ufise muri wewe, nimba hari indoto ufise muri wewe, izo ndoto zikaba zifise kino kintu kivuga ngo ndakeneye kubera umugisha abandi, ndakeneye gufasha abandi, ndakeneye kundi muntu ndagirirwa neza binciye ko. Iyo ni ministeri.
Haleluya. Rero icyo twahawe mu banyefeso kane ku murongo wa 11 ni kiza birivuga ngo kugira ngo abera babone gutungana. Icyo ni cyambere. Twe turiho kugira ngo tubigishe kungene bwa mbere na mbere ayo maminisere muyakora muri abantu batunganye. Umuntu atunganye n'umuherezi. Mwani majambo tubahindure cyangwa tubagire cyangwa tubumvishe tubigishe ibijanye n'ivy'ubuherezi. Icya kabiri baheze bakora igikorwa cyo kugabura ivy'Imana. Bavuze igikorwa cyo kugabura ivy'Imana ndababaze umuntu agaburiye umuntu ashonje ico si igikorwa c'Imana. Umuntu yubakiye inzu umupfakazi bataye hanze ico si igikorwa c'Imana. Talk to me mbwira gatoya. Ico si igikorwa c'Imana. Umuntu yigishije umwana atagira igishobora kumwigisha cyangwa ushobora kumwigisha akamujana mu ishuri ico si igikorwa c'Imana. Nimba hari umuntu agukoreye novuga akugiriye neza akaguha amafaranga ukaja kwivuza ugwaye ico si igikorwa c'Imana. Iyi niyo mission dufise kugira ngo abera bahese bakora igikorwa cyo kugabura ivy'Imana bubake umubiri wa Kristo. Umubiri wa Kristo wubakwa mu buryo bwinshi. Nico gituma duhamagagwa ugutandukanya. Umvuza ku murongo wa 13 bavuga ngo kugeza aho twese ikindagikunda kugeza aho twese aho urimo buri muntu wese arimo kugeza aho twese tuzoshikira kukugiranira ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana. Ubumwe buva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana aho uzomenya neza yuko urya nubwo atari mu ishengero usengeramo n'umwana w'Imana kandi nimba avuga ko yahamagawe hakaba n'icari karakora genda umushigikire kuko muri ko mwubaka ubwami bw'Imana ntimuri ko mwubaka ubwami bw'umwana w'umuntu. Numva ameni ya muri cyo kibanza shaka ndababwira ikintu kimwe benshi mutari muzi. Ishengero s'umugambwe imigambwe iriho kugira ngo ihiganwe umushobore gutogwa uje imbere urongore. Twebwe rituriho kugira ngo duhiganwe. Ishengero nimba ari vineyard nimba ari vivant ntituriho nk'imigambwe kugira ngo duhiganwe. Barya bakoze ibi natwe dukore ibi ivyo sivyo turimo. Twebwe turi mu kino gikogwa muri no ministeri izwa gukompletana. Ndaroca igihe ayishengero rizoza rikabwira indi shengero ati nimuze mudufashe iki gikogwa kuko tuzi ko ubwo buntu mwabuha bamene yani muri kino kibanza. Haleluya. Uyu munsi birababaje hari ikintu nakunze kubona kandi umunsi nashaka ibona. Iyo uhuye n'umuntu musengana muri Serge umuntu amusango Yesu ashimwe. Ariko iyo uhuye na mwene data nimba asengera muri Gerison cyangwa asengera muri Bomberge kenshi uvuga gute amahoro bite murakomeye kubera kutamuramukije ngo Yesu ashimwe. Est-ce Yesu ashimwe n'ijyabo musengana hamwe? Iyo ari activity par exemple n'ishengero kana kari fisi gikorane. Iyo bagutumiye n'abagenda batayibwiye abarongozi babo kuko barabizi yuko bonyene ubwabo ntibabishaka. Ariko je nagiye gusanga nuko nta kibi nigeze mbona mu gushigikira undi muntu ariko aratera imbere. Mu vyo nzozira ivyo. Nzozira ko nakunze abantu cyane. Abantu batashaka ko nkunda. Ico ndakizi. Mugabo sinzoreka gukunda abantu. Fisi itegeko ry'imwemu rimbwira gukunda umuntu cyane wa undi adakunzwe. Numva ameni ya muri kino kibanza. Haleluya. Haleluya. Hano tubwiririzwa gushika. Bisikomeze ngo kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze. Very important. Mucyongeze bavuga ngo that we will be mature in the Lord. Aho tuzoba abantu bari mature. Umuntu ari mature n'umuntu azi neza umutima wa papa, n'umuntu azi neza umutima w'Imana, n'umuntu azi neza igikorwa cy'Imana, n'umuntu azi bijanye n'ubuherezi. Iyo watahuye ibijanye n'ivy'ubuherezi ubutanguye kwinjira ahantu utangura kugaburirwa ingaza abantu bakuze kuko ubuherezi buguha kubaho ubuzima udashaka kubaho ariko ubuzima Imana ishaka kubaho kubw'abantu. Okay, navuze mu gatondo juste ariho témoignage numvise. Umukozi w'Imana umwe yarajanywe mu ijuru. Ageze hariho yerekwa ibijanye n'ukungene abantu bazohabwa ingero bivanye n'ivyo bakoze bakora Imana ngaha muri nosi. Umukozi w'Imana imbere yuko aja muri ivyo birori acabona inzu nziza cyane. Baramubwira ngo iyi niyo nzu wubaka uri mu isi ngaha mu ijuru. Mbwira umuntu hari wande kandi nagomba ndabikwibutse. Mwijuru hari igisagara.
icatumye baburahamu bihangana ivyo bariko barabamo, icyatumye abizera nk'uko tubona mu Baheburayo 11 bakomeje kwizera Imana yamara amaze no kwitwa Imana yabo, ngo barabona ikindi gisagara cyiza kiruta ico bari barimo. Nta gisagara cyiza kiruta igisagara Yerusalemu yo mu ijuru, naho yo bari Manhattan, naho yo bari Dubai, naho yo bari Mumbai, icyari cyo cyose nta gisagara cyiza kuruta igisagara dufise ku mugwa w'Imana. Simubyizera umva mbere imeze neza. Baramubwira ati iyi niyo nzu yawe wubaka uri mu isi. Murabizi ko tuko turakora Imana, tuko turubaka inzu mu bwami bw'Imana. Yesu aravuze ikintu gikomeye ngo ndagiye kwa data kubategurira ikibanza aho muzoba, kugira ngo aho nzoba ndi abariho n'umusavyi wanze azoba ari. Abasavyi b'Imana ni bandi? N'abaherezi. Nimba ukeneka Imana kwitu nuko utahurira ibanga ry'ubuherezi, nuko utabura ko basizweho ngo Imana guceko ishikira abantu bayo. Abo nibo bahereza, abo nibo nita neza ibijanye n'abasavyi b'Imana. Hambwa ati ngiyi inzu wubatse uri mu isi. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza turiko turubaka, nk'ubu ndiko ndubaka mu ijoro. Iyo dusengera abantu bari mu mitwaro bafite imitwaro itandukanye, turiko turubaka mu ijuru. Iyo dufasha abantu turiko turubaka. Iyo turiko turashigikira abantu tuba turiko turubaka. Igikorwa cyose dukora nk'abaherezi ni ibikoresho byubaka inzu yacu yo mu ijuru. Bizaba bibabaje kuko muri ico gisagara abantu bazaba mu nzu zidaheze. Mbwira umuntu hari iruhande yiwawe, ubaka inzu yawe uyiheze. Hari n'abandi bazoshika bubatse amagratte-ciel mu ijuru y'ibisiga bwenge. Kubera iki? Uburyo babaye abaherezi ngaha mu isi kubw'umwami wacu. Hamara mbwira ati iyi ni inzu yiwawe wubaka uri mu isi. Mugacabona iyindi iri pembeni yayo nziza kuruta iyo. Yumva keneye kumenya nyeneyo. Aravuze ati none iyi nayo ni yandi? Bacamubwira ati iyi ni ya wa mama ahora yicara inyuma muri kaga kinga kabagendana ubumuga, niyo yiwe. Wa mukozi w'Imana abashoke ko uwo mama yari amuzi. Ati naka, ati ego iyi ni gwiwe. Ati no mwizuru murarenganya. Bigenda gute ngo ujye mu mama mugaye agira inzu iruta jewe bishop wiwe apotre wiwe ngenda isi vuga ubutumwa bwiza? Baramubwira ati mwijuru ngaha ntituraba nkuko mwisi mwe muraba. Ati twebwe ngaha mwijuru turaba ivyo mwebwe abantu mutaraba. Urya ntumubona ahagaze kuri podium bariko aravuga, mugabo urya niwe aguha ijwi ryo kuvuga kuri podium. Acampijwi gute? Arambwira ati urya ubuzima bwiwe yabuhebeye kugusengera wewe. Ati mushasha kuvuga iki? Urya inshuro nyinshi yari kuba yamugurutse, mugabo yaranse kugira ngo aguma ari concentre ku gikorwa cyo kugusengera wewe. Arazi ko naguhaye umuhamagaro ukomeye, arazi kuri imbere y'abantu benshi, arazi ivyo naguhaye kugira ngo ukore. Yitanze ubuzima bwiwe bwose kugira ngo abantu bose Imana yaguteguriye kugaburira ubagaburire. Abantu bose ijuru ryategekanije bose baserve neza, atakintu nakimwe kiriko kirakunyiganyiza. Aturazi inshuro ushobora kuba waraguye mu sambaye, urazi inshuro ariko wakoze amaaccident. Atamasengesho yujya mu mama yama misoza atubuza amahoro, yama ikara bombarda ijuru amasengesho kubwawe. Ati nimba ukora ivyo ukora ni kubera urya mu mama. Wa mukozi w'Imana avuye muri iryo herekwa yaje avuga ati uyu mama ankorera ibi nteza kumusengera amuguruke. Aragenda amubwira ati ngo ndagusengere utambuke. Kera mukozi Imana ikoresha ibitangaza biteye ubwoba. Wa mama aramubwira ati no way ntibikunda. Arambwira ati kubera iki? Aravuga ati hamwe no muguruka nkamera nk'abandi sinosubira gukora ministere yanje, sinosubira gukora igikorwa cy'ubuherezi bwanje. Haramaze ati igikorwa ufise n'ikihe? Fise igikorwa cyo kugusengera wewe Imana yaduhaye, wowe Imana yadushize imbere. Nta kindi imbere yo nkora atari kugusengera imisozi nama imbere y'Imana kugira ngo Imana yamigushoboza. Wa mukozi w'Imana Mose uzamutanga hasi. Ntiyarazi ko uyo mu mama yahevye ubuzima bwiwe mema kemera kuguma ari mu gakinga kabagendana ubumuga kubera ministeri yo mukozi w'Imana. Mw'ijuru tuzotambira umuntu nande bati mw'ijuru tuzotangana. Hari abantu twibaza ko bakomeye hano muri nose, ariko nitwashika mw'ijuru tuzosanga ari abantu basanzwe. Kubera ko kumbura ivyo babikoze kugira ngo biyerekane motivation yari iherekeje ivyo bariko barakora. Ntiyari motivation nziza ivuye ku Mana. Haleluya.
abandi kumbe nabo bashatse guhiganwa n'abandi, nanje mere nka naka, nanje nkomere nka naka. Ivyo wokora vyose kugira ngo umere nka naka, ivyo nibikorwa bipfuye imbere y'Imana. Ariko Imana izoduhembera ibihe, Imana izoduhembera wa mutwaro, ya marira tugira ku bwayo, kwa kuntu twumva dukereka abantu bose bamenya Imana, kwa kuntu dutanga ubuzima bwacu nk'abaherezi kugira ngo abandi babeho neza. Hari abantu babeshwaho n'abantu babeshaho. Ndasubira hari abantu b'uburyo bubiri ngaha mu inosi. Hari abantu babeshaho n'abantu babeshwaho. Sinifuza ko abantu muri ko murumva irijwi ngaha kuri kino gicaniro mwoba abantu babeshwaho, ndashaka ko muba abantu babeshaho. Numva amene ya muri kino kibanza. Hari abantu umviriza, Paul avuga ngo tuboneka nk'abasuzuguritse ariko ni twebwe banyacubahiro, tuboneka nk'abagomba bapfe ariko avuye ikintu gikomeye ngo ariko turiho, tuboneka nk'abatacu bafishe ariko dutungishije bangahe. Hari abantu batungisha abandi. Ndasenga Imana ngo wowe waje muri kino kibanza muri no kilte ube umuntu atungisha abandi, ube umuntu atuma abandi bagira amahoro, ube umuntu atuma abandi bagira umunezero, ube umuntu atuma abandi bitora bakamenya ico baze gukora hano muri nosi, ube umuntu aha ivyizigiro abatagira ivyizigiro. Uvyise mpa amen yameze neza muri kino kibanza. Haleluya. Naho Imana dushaka ko tubeshaho abandi, babandi Imana ihamagira guheba ubuzima bwawe. Bene data, Paul mu byo yirata ibimoko yakubiswe, yirata ukungene yabaye. Birivuga ngo ku bwanyu twiswe ibisuma, ku bwanyu twahindutse ibicucu kubera mwebwe. Ico yariko araba ku bw'abandi. Nuva mbere ya muri cyo kibanza. Naho Imana turavuga ubuherezi nico bisobanuye gucika ikiraro kizabutsa abandi. Apana cyakira batubira ngo abantu bazo bameze nk'ibiraro. Urumva ngo bo ntibigeze bashikaye gusa bajabukanya abandi. Ndiko ndavuga ibiraro kuko muri Yesaya baravuga Imana abantu yatobanije kugira ngo bacike ibiraro, abantu bazabukirako. Iyo birivuga ko twahawe igikorwa cy'umwuzuzo, ministère de la réconciliation, naho twuzuza abantu n'Imana, naho dutuma abantu bamenya Imana. Tumeze nk'ikiraro. Uyu munsi y'abatabiraro byari bihari, nta muntu yogenda ahantu kanaka ashaka gushika ngo ahagere. Ibiraro bituma dushika muri destine zacu. Hari abantu batwinjiza mu destine. Ikiraro kirababara kuko baragihonyorako, ikiraro kirababara kuko uravyumva bagicako. Ariko nubwo bimeze gutyo, n'abantu batanze ubuzima bwabo kugira ngo abandi bamererwe neza. Ni nk'umuvyeyi afise umwana arababara kugira ngo ubuzima bushobore kuzana umwinosi. Ico ni Imana duhamagarira abaherezi n'abavyeyi. Hamwe abamama bose bogumukana Imana ati turanse kubabara, turanse igise, nta bana bosubira kuvuka. Bose niko ndavuga bimwe vya péridurale, sivyo ndiko ndavuga mu buryo Imana ubundi yagenye. Hamwe mama bokwa nka kubabara kuva umunsi wa mbere umumama asamye, abatanguye kubaho ubuzima adakontrola, abatanguye kubaho ubuzima mubabazi kandi yitegura no kubabazwa n'ikindi kintu cyose kizoza kubera ubuzima batwaye muri we. Yari umumama akunda kugenda anyaruka, ubwo buzima bupfa kuza atangura kugenda nk'ujanye amabanga y'Imana. Yari umumama yisoneye, uravyumva, adacira hariho hose kubwica afise biranga kuko iyo yabigumanye umwanya munini ashobora kuvomisa. Usanga ari karacira swati mwibarabara, ugacibona ari karafurira, uwundi ari karacira muri mushwaro yiwe. Ni ibintu aremera kwendispose abantu mwabo. Ivyo vyose kubera iki? Ni kubera ica abatwaye muri we. Hari abandi kubera amakore yabo aba yoroshe, bamubwira ati kuva ubu ugiye kuryama mu bitaro kugeza uvyaye, akamanika amaguru amezi 7, amezi 6. Yoshobora kuvuga ati okay mukureyo beho ubuzima abandi babayeho, mugabo kubera hari ubuzima akeneye kuzana muri nosi. Ndasenga Imana ngo iduhe kuzana ubuzima hano muri nosi. Aremera iyo mibabaro, aremera iyo masouffrance, aremera icyo kintu cyose kimubabaza, abwiza
gupreserva ubuzima twaye muri we. Icyo ni cyo gicapu cy'umuherezi. Yohana 16 guhera ku murongo wa 21 nisoma Imana igomba ko dutahura. Nimba uyu munsi ukeneye ko ishengero rigira influence, ishengero nishobora kugira influence itaratahura ibanga ry'ubuherezi. Ubuherezi ni kuba umuvyeyi, ni ukuhaguruka avuga nka Debora, wigihe nabona atawundi muntu ahagaze cyangwa ariho kurongora Abisirayeli. Jewe Debora ndombere gutenda basomera, jewe Debora narahagurutse mpaguruka ndi umuvyeyi w'Abisirayeli bose. Ese hari umuntu muri kino kibanza nivyo? Mu buryo bugaragara haboneka umuvyeyi umwe. Umuvyeyi w'amaraso n'umwe, umuvyeyi w'igihugu n'umwe, umuvyeyi wawe w'imhemu n'umwe. Muga mu kirere cy'imhemu hari icyo twita ihanga ry'abavyeyi. Siriko babantu barakiri muri kino kibanza. Mu buryo bw'imhemu ndabivuga ndi hasi. Mu buryo bw'imhemu hari icyo twita ihanga ry'abavyeyi. Iyo ishengero ryakoze igikorwa ribwiza gukora, rivyara cyangwa rihagurutsa ihanga ry'abavyeyi. Umujene, listen to me, kugira umuvyeyi si makurinde guheza universite. Hari abana babaye abavyeyi b'imiryango yabo bakiri muri secondaire. Ku umuvyeyi n'ukwemera kuri ikiguzi cy'umuryango kugira ngo umuryango ubeho neza. Babana bacari kumwe nandi nkumva ameni yabo. Haleluya. Hari hasigaye abo kurongora Abisirayeli. Hari hasigaye abo kurongora Abisirayeli. Debora igihe haguruka si Imana yamuhagurukije. Debora yiro tuvyari muri situation aho hari igikorwa kibwiza gukogwa. Mugabo ntawe kugikora ahari. Eske muri kino kibanza cyane muri kino gihugu. Eske nta hantu uri kurabona hari vy'ukuri. Ikibazo nta hantu ubona hakeneye intervention yihuta. Nta hantu uri kurabona umwaravye n'umuryango wawe ngene ubayeho. Eske ni ibintu zarara mu mutima wawe. Ubona ko ari kuba cyihuta kibwiza gukogwa. Iyo witegereje urunganwe gwa meme nabo mubanye. Ubona babayeho gute? Ese nubona ko ari umuntu abwiza guhaguruka akavuga nka Debora ngo kugeza ubwo jewe Debora nahagurutse mbwira umurere wanjye ati haguruka. Haleluya. Iryo jwi riko rihamagara abaherezi haguruka. Abaherezi babwiza guhaguruka kuko umuherezi adahagurutse ihanga ntirivaho riri. Umuherezi adahagurutse Imana ntihaguruka. Umuherezi ni wahagurukana Imana. Umuherezi watuma Imana ivuga. Umuherezi watuma Imana ikora. Umuherezi watuma Imana yigaragaza. Abaherezi muri gahunda vameni yanyu. Debora ngo niho jewe Debora nahagurutse. Yahagurutse uko ariko kose. Yahagurukanye umutwaro. Vuga ngo yahagurukanye umutwaro. Vuga ngo yahagurukanye umutwaro. Yahagurutse gutya ibi ngo abagore turi mu gihe cya emancipation. Yahagurukije Debora. Abagore twaracinjwe. Debora yahagurutse ku bw'abagore. Mwaba mama muri ngana ntibahaguruke ku bw'abagore. Nimuhaguruke ku bw'ibihugu. Nta mene numvise. Yewe. Nimba mwohaguruka ku bw'abagore bagenzi banyu. Haro n'abandi b'abapagani. Abana baba bamugwanize bariko barabikora. Harabahagurutse nk'umumama arababara cyane. Ubure nta mpamvu yuko umumama bamuforsa kuvyara. Kwereka babara. Umugabo atababara. Ni Imana yabigeze. Haravuga ngo nahagurutse ndumubiye. Masho kumfasha gusoma rya jambo. Kugeza ubwo jewe Debora rimwe kabiri gatatu nahagurutse mpaguruka ndiki. Mpaguruka ndiki. Ndumuvyeyi w'Abisirayeli. Oh my goodness. Raba kija kintu avuga ngo until Deborah arose as a mother for Israel. A mother. Yubara kuvuga a mother n'umuntu atanga ubuzima, n'umuntu asufra, n'umuntu atse mu mibabaro kugira ngo ubuzima busho gufata kibanza hano minose. Bari kuvuga umumama n'utahura langaje bijanye n'igise, n'utahura bijanye na langaje bijanye no kuvyara, bahamere ya muri kino kibanza. Ikiryoshe nuko ishengero rya Kristo si umugabo. Ishengero rya Kristo c'est l'épouse. Baba turashari ko muri kino kibanza. Hariro ishengero rya Kristo n'umugore, n'umumama. Cyo cyuma nk'abantu badashobora kugirira impuhwe aba mama, abo bantu sinzi vyabo. Aba mama amajoro barara. Ntasubire kurya ivyari byo byose. Harabaja kurya amakara ibazesha agatangura periode chapitre kurya amakara abandi bariko barya ragu.
abandi bari emense de poulet, uwundi nawe ariko aravuga ati nta karawo ndonkera, just kubw'ubuzima afise muri we. Imana ihezegera mama, yo mama, Imana iguhezegire. Ingo ndaguhe yambi ngo yo uyu munsi aryama neza. Imana ihezegire, ndamuhe yambi ono y'aba mama mwese muri ngaha n'abagiye kuba mama mwese muri ngaha, Imana ibahezagire. Iyo umumama afashe isengesho ntarekura araba. Debora ahagurutse kugwana itandukaniro, mugabo nyene ntimuce mwishima birenze, bashaka kuma verset 20. Debora ahagurutse kugwana, wow, umviriza, ntiyagwanya nanya gusa n'abantu. Imana yarungitse inyenyeri zo kwijuru ziraza ziratabara zigwanya Sisera zijanye inzira zazo. Ibaza Imana irungika inyenyeri zo kwijuru. Debora ahagurutse mu rugamba, Imana yavuze ati mpagurukana n'ivyo mfise byose. Ihagurukana inyenyeri zo kwijuru ziraza ziragwanya Sisera. Tugaruke kuri wa murongo. Imana ishimo cyane abaherezi n'abavyeyi. Yohana 16. Umugore iyo aramutswe aca nk'umubabaro. Nta mugore adashobora kuja mu bihe vy'umubabaro. Amweka atari umugore, nimba ari umugore hari ibihe vy'umubabaro bimurindiriye. Inyuma ya mariage bibibi, inyuma ya decor z'ibisiga bwenge, inyuma y'abafiye d'honneur, inyuma ya bijya bintu vyose hari umubabaro burindiriye umuvyeyi. Inyuma y'amafoto meza, sendo foto nziza y'ibitangaza, imbere umuvyeyi nimba vy'ukuri yabaye umugore, imbere hari umubabaro umurindiriye. Siniko ndiko fata ivy'umubiri gerageza kubikoresha kugira ngo mutawuri vy'imhemu. Agasango bacitse umugore, wacitse eglise, ecclesia, those who are called out of this world. Uri umugore, uri umuherezi. Umuherezi wese, umugore wese hari ibihe vy'umubabaro biriba imbere yiwe. Ishengero kubera kuba bebe, kubera kuba umwana kutigishwa, ishengero uyu munsi hari impact itariko iragira kuko gase gucika umugore. Kuko umugore hari kiguzi ariya cuku umugore hari kiguzi ariya cyo kuja mu mubabaro. Umubabaro ndiko ndavuga ni giki? Umubabaro ndiko ndavuga n'umutwara Imana izikadepoza muri wewe. Umubabaro ndiko ndavuga naho Imana iza kugukondisiona ubuzima ubaho apana wo gushaka kubaho. Umubabaro w'umugore ndiko ndavuga ni hano ukene kuvyara amadestina akomeye, hari ahantu Imana igucisha ikagukora rimwe na rimwe ikakubabaza kubw'agakiza k'abantu. Very important. Hari abantu Imana ibabaza kubw'agakiza k'abantu. Iri jambo benshi bashaka kuritahura, ico gituma Paul amaze gutahura ko n'umugore n'isengero yavuze ngo nezererwa amarushwa yanje, kuko amarushwa ari yantera, ni ya profesa, ni ya sana. Utarashaka kugera ahantu utahura uyu mutwaro, utahura kukuri, hari ibintu Imana idashaka kugukoresha, hari ubuherezi udashaka gukorera Imana ngaha mw'inosi. Iyo umugore yaramuswa aja mu mubabaro kuko igihe ciwe kigeze, mwamuri kuvuga ngo ibihe vyacu biraje, haleluya. Ibihe vyawe bitangurirwa n'ibihe vy'umubabaro. Genda mu isi yose umbwire reve yose yabaye atabibazo, atamutwara. Umbwire reve yose barafashe ikibanza hano mw'inosi atakintu citwa umubabaro ishengero imaze gucamwo kubabazwa. Mwari muzi ko batuzaniye ubutumwa bwiza abamisiyoneri bamwe. Ndakunda kugira amarotete muri mission Sedwasi. Rimwe na rimwe uganira barakubwira amateka y'abamisiyoneri baje ku evangeliza batamwe ama église Pentecote. Bamwe bagiye ahantu batari bazi, hari amaklima batamenyereye, baragwara babura imiti bavura kubera ko ntavyo bari bazi. Bamwe bagiye bacana mu mashamba batazi, ntibari bafise umuntu ahazi. Kubwo ubutumwa bwiza bahura n'ibikoko birabarya.
niyo uri kurasengera muri misi yose duhaze inganda bagenda publicity urumva ko ikirere cyawe kiratandukanye n'ahandi hose woja kugira retraite kuko harya hantu hariho amaraso y'umumisiyoneri yasesetse. Abiga ishuri rya misiyo dufise ngaha barabizi muhanda yibabwira aho umumisiyoneri ari, umuherezi ari. Umviriza mfasha umwanya uraza kubinkundira y'influence ikirere cyawe hantu. Burya abantu nugende muri hari ikiremba uzosanga abantu bose bafise ukungene biyumvira umengo ni kumwe kubera ko hari mu misiyoneri yakandagije ikirenge. Uyu munsi ubuzima bw'ibihugu dufise ngaha haraho biva. Dushobora kumbwira umuntu yapfuye ari kazira ubutumwa bwiza agasesera amaraso yiwe aho hantu kaho hantu atakangura ashobora kuhaba ntibikunda. Rama misiyoneri ntibaheze. Abamisiyoneri ntibaheze. Nawe uri umumisiyoneri. Igihe kiraje kandi kirashitse aho Imana izo guhagurutse gutwara mu gihugu utazi ujanye ubutumwa bwiza. Kare n'ivyo abazungu nibo batuzanye ubutumwa bwiza. Mu bihe vya nyuma c'est l'inverse, nitwe tuzobashira ubutumwa bwiza. Eske muri ko murabaye ama video amazi imisi ari karaca ku mbuga ngurukana bumenyi. Muri ko murabi biriko bira muri za Brazil mwarabibonye abatari bake. Vyo kuri bajya abantu bakeneye mu misiyoneri. Ntibakeneye abamisiyoneri. Ariko nta muntu ashaka kuba umumisiyoneri iyi passage itaracika imwemu mu buzima bwiwiwe. Iyo umugore aramuswaje mu mabara kuko igihe ciwe kigeze. Hayi. Ariko iyo umwana amaze kuvuka ntabacibuka kugogwa kwiwe. Vuga ngo kugogwa. Iyo tuko turabona iyo ndiko ndababona bamwe muri ngaha turonka imyanya yo kubabwira ama stories. Iyo tuko turabona bamwe muri ngaha twibuka ingene twagowe mu myaka iheze. Ni muri ngaha kubw'ubusa twaragowe. Twaranswe twariswa amazina yose. Havyo tovuga kugira ngo tubashe intege. Mugabo uwo dukura iyi myambaro dufise turafise inkovu z'umuhamagaro. Turafise amasikatrice yo kuba twaremeye kuba abaherezi. Bangahe batwita amazina arabo twasengeye. Muza amaviza amaze kwanga. Ariko nja hehe no Imana mpamagariye ngaha nzogendayo. Kibazo mfise ndasi ko mfise cyisi keneye. Mugabo kandi hari izindi ngabo zindi Imana mpamagariye gutraininga. Tutababwira gusa ngo amazu meza araje. Mbega inzu nziza kuyigamamwo hari abantu bariko barapfa. Mwari mbabwira ikintu kimwe. Hamwe woronka akazi wenyene abandi bose takazi bafise bose ari bishomeri. Uretse ko wogera ahantu kumva karakuduhiye. Burya ibintu bigiwa kuko turiko turabisangira. Kurundarundanya ukibaza ngo nta bandi bariho. Umuvyeyi ivyariye abiha ku mwana wiwe. Iyo amufise mu nda baragabura. Ivyacu ni ivy'abana bacu. Mvuze abana bacu ndiko ndavuga Debora. Ivyacu ni vy'ababandi Imana idutumako. Ni vy'ababandi Imana yarema bakeneye kubona kugira neza biciye kuri twebwe. Uyu ni wo mutima dufise. Uyu ni wo mutima w'ubuherezi. Iki nico Imana ishakira umuntu wese ari muri ko kibanza. Ubuza kumva kuri umuvyeyi. Apotre umva nivyo izo ndoto ndazifise mugabo urafishe nubwo utofise amafaranga yo gutanga. Kame murafise umunwa wo kuvuga, urafise amavi yo gupfukama. Urafise ingufu zo gukora. Muzi abantu babura abantu bamesurira mu bitaro. Akazogumiza ngaho izo mpuzi cafuye umwana yono yagizemwo ibiki. Uri ngo nta mahera afise kuja kuri abantu mu bitaro. Genda wambara amaga umese impuzu zawe. Hebabwira ikintu kimwe. Umutima w'ubuherezi iyo utunze muri wewe nta excuse ni mushobora kugira muri wewe ngo ntiwakoreye Imana ngo kubera iki cyangwa nabuze umwanya ngo nta mafaranga mfise. Muri bijya bikeye Imana ihezagira umutima. Navuze ngo Imana ihezagira umutima. Ndasubira ngo Imana ihezagira umutima. Nimba by'ukuri ufise umutima Imana izohezagira umutima. Ariko ntabacibuka kugogwa kwiwe. Kuko anezerejwe nuko raba kino kintu umuntu agize iki mbabwire iyi niyo misiyo dufise nk'abaherezi turabo gutuma abantu bavuka mu isi. Basi nubwo hoba basi umwe gusa ngabo abeho kubwawe
ndakundi handi Paulo avuga ngo umunsi aronka ico azokwirata imbere y'Imana handi akoresha iteme ngo yikubite kugakiriza kubwico yakoze uzokwirata iki ni igiki uzokwirata hari umuntu ashima Imana ku bwawe hari umuntu yize ku bwawe hari umuntu yatwenze ku bwawe hari umuntu yavuwe ku bwawe hari umuntu asise muri viratama yaragira ku bwawe kufise umuduga Imana yaguhaye umuduga umuvyeyi ngo anezerwa nuko hari umuntu avutse mu isi hari umuntu avutse mu isi isengesho ryanje nuko umuntu wese ari muri kino kibanza yo umuvyeyi atuma umuntu avuka mu isi kuvuka mu isi suko umuvyara abo twita abavyeyi suko baba baratuvyaye mu buryo bw'umubiri mwe benshi ngaha munafise nk'umuvyeyi munyita umuvyeyi apana ko nabavyaye mu mubiri kuko hari ubundi buzima bundi mwaronse Imana icishijeko sije nabo bahaye ariko nuko nemeka Imana ibunshishamo hama namwe murabwakira uyu munsi muravuga ngo Apotre Kevin n'umuvyeyi wanje ndashaka abandi ba Apotre Kevin muri kino kibanza ndashaka abandi bavuga ati nimba uyu munsi ndiho kubwa Keren uyu mwanya nimba ndiko ni diere yatumye uyu munsi shobora kuba mfise ubuzima mfise uyu munsi nibanga uyu munsi batarakizwa iyo umuntu mubwiye ubutumwa bwiza ntuzi ko umuvyayi bwa kabiri utumye agira ubuzima bushasha abaho ngana na kimwe turiko turakora hari introduction ntoya ngomba kugira hari kirere c'ubuherezi ngomba ko mutahura murifuza ko tubona Musaga yongera gusubira kugira ishusho yindi kaze kumva murifuza kubona Bujumbura kibigisagara abantu bose bumva bakeneye kuzamo mbabwira ikintu kimwe mwari muzi ko Isirayeli atari cyo gihugu ciza cambere kiriho mu isi sinaco gihugu kinini kiriho mugabe ibihugu byose bikeneye kuja muri Isirayeli why kureke bose bakeneye kuja muri Isirayeli hari kirere c'ubuherezi cabaye Keyawara mbabwira ikintu kimwe nivyo hari abagenda kwera ivyiza bahabona mu buryo bugaragara mugane n'abagenda kuko bavuga ati ngiye hariya ndaryama nkasinzira hari umuntu avuga ati gusa kubonana gusa nawe nivyo bituma nibagira ibibazo vyose narifise mu buzima mani majambo uri gisagara ahungiramo kandi biravuga ngo turi bisagara vyubatswe ku mpinga y'umusozi bidashobora guhishwa aho niyo nkine kubazana dutahure tubimenye neza Samuel wa mbere 19 ndashaka umurongo wa dore ku murongo wa 18 cyangwa imeme imbere gatoya maze Sawuli atuma abantu ngo baje kwa Dawidi bamujyamire kumujyamira muravyumva donc kumuespiona sivyo kugira ngo nibwaca bagira iki bamwica ndashaka mukurikirane gatoya ino nkuru maze Mikali muka Dawidi aba mama Imana isubire bahezagire ubuherezi buri connected cyane ministeri aba mama cyangwa n'icumu mama ari vraiment iyo Dawidi atagira Mikali umugore wiwe Dawidi ntiyari kuba umwami w'Abisirayeli raba kino kintu muka Dawidi abwira Dawidi ati nutanyaga amagara mwari majamu nutiruka if you don't escape tonight apana mugatondo iri joro if you don't escape tonight you will be dead by morning uraza kuba wapfuye mugatondo nyinda yimubwiye Mikali umugore wiwe yabimenye gute ko Dawidi atavyo yarazi abaherezi bafise icyo twita sensibilité spirituelle abaherezi bafise ukungene bumva Imana ukungene batahura ikirere bari ukungene bamenya neza ibigiye kuba donc mwene majambo umuherezi arafise dimension prophétique muri we Mikali nta wigeze ayimubwira kuko nimba harabayimubwira kubwira Dawidi mugabo yaramenye neza ko umugabo we wari en danger ikinico kenshi tukunze no kubona abamama bakorera abana babo murabizi umwana je warize simenya ngo arize kubera kashonje arize kubera afise itiro arize kubera kagwaye je ntavyo nzi mugabo umumama atoye umwana avuga ngo afise itiro ryinshi mujane bamujyamike yabimenye gute umwana yibumbiye talk to me yabimubwiye hamwe ati uyu mwana ntiyahaze ko aho bamugaburira atariho wari ubimenyeshejwe niki katahaze
ibi nivyo vyabaye kuri muka Dawidi. Ariko ati hunga umunyene nyagamagara kuko nutahungira ijoro mu gatondo uzoba wapfuye. Yaramenye neza ko umugabo wari en danger. Ati hunga. Next. Maze Sawuli nuko Mikali acisha Dawidi ego nukuri. None Dawidi konzi yari umusirikare akomeye no kumuhungisha byaraze ko yihungana abanza guhungishwa n'umugore. Mikali acisha Dawidi mu idirisha niwe kugira mucishe yaramuteruye. Mwabagore mugire sport. Mukomere même physiquement. None yamucishe mu idirisha siko mwayobowe. Amucisha mu idirisha. Owe yambo ushatse kuba kameme imibiri yanyu ntegumeri aramurusa ninde amurukije. None kumwana mwavyanse nigiki Dawidi ngahari karakora byose umugore ariko arabikora aramurutsa nawe aca ico yakoze gusa yaratemesheje ariruka. Next. Mikali no ndashaka murabisa Jesse yamenye ko umugabo wari en danger aramenye n'uburyo amuhungisha n'umwanya amuhungisha nahamucisha mugabo kandi sivyo yarabizi yuko hari biza gukurika hari inkurikizi zo guhunga arabizi ko nibiheze kugira ngo Dawidi ashobora gushika yagiye hari ikintu ko kinabwiza gukora cyo kubesha abansi b'umugabo wiwe n'urugo rwiwe. Siko muri ko muranyuva raba ikintu yakoze ufite yaciye abumba ikintu kimeze nk'umuntu arakiryamika ku gitanda andiko ndamplifie aragifuka anarondera kugira ngo kameme barabe arafata n'ubwoya ishato c'imhene sinico bavuga ngo aisha ko ikijishano c'ubushenza bw'impene mu mutwe ayorosa ko impuzu kubyo umuntu aravye yashaka ko umengo n'umuntu arafata arafuka. Wow. Peka ubwenge Imana ibaha ubwenge nk'abaherezi. Haleluya. Raba ku murongo ukurikira nuko izo ntwa za Sawuli yarungitse gufata Dawidi Mikali arazibwira ati aragwaye canke yatemesheje. Ndakungene birivuga ngo ibanga ry'Imana rifiswe n'abamwubaha. Hari ibanga ry'Imana ribana n'abantu bubaha Imana. Harwe taragwaye ntiyaragwaye yarazi yari. Next. Hanyuma Sawuli yongera gutuma izo ntumwa ngo barabe Dawidi ati ni mumuterurane n'uburiri mumudugane mumunzane ngiriki ndamwica. He was about to kill the destiny helpers for many. Yaragiye kwica umuntu agiye gutuma amadestiny y'abantu agirirwa neza. Raba kino kintu. Nuko izo ntumwa zinje zisanga terafimu ariyo iri ku buriri nacaka ijishanyo c'ubushenza bw'impene kiri mu mutwe wayo. Donc basanze utari Dawidi. Dawidi yamaze kugenda. Next. Sawuli abimenye abaza Mikali ati nigiki cyaguteka umpene ndabaza ikintu kimwe ntiyarazi yuko bazotsinda bakamenya ko yabeshe n'abantu batumwe n'umwami ntiyarazi ko hariho danger iri imbere yiwe kuko atatanze uwiwe kugira ngo apfe. Mugabo yaravuga ati daze ntacyo bitwaye nimba nopfa kubera Dawidi hari abantu benshi Dawidi azobeshaho ivyo Imana izobizirikanako. Hari abantu bazi mbabwira ikintu kimwe ashakwa meme na Mose birijambo ry'Imana ivuga ngo avuse ko bari bazi kateza gupfa ngo ariko ngo mama wiwe amwitegereje abona ukungene ngo uwo mwana ari mwiza yanka kumutanga ngo apfe. Mose ntiyabaye umucunguzi w'Abisirayeli kubwiwe gusa hari umuntu yayimufashije mwitwa mama wiwe aragenda avuga ati nimugende sinamutanga mukavuga ngo yabonye umwana ari mwiza ijambo yabonye ngo ari mwiza suko ari mwiza ku rukoba yabonye kazoza keza kanyegeje muri uwo mwana aragenda jana ahantu bari kubarogera abakobwa ba Farawo n'abandi ku kirimba atererayo ariko kubera ko mama w'uwo mutima yagize nisengeje kumbure yagize kuri we vyaransi ko mwana kandi barabonye igitambara karamuheburayo mugabiranga ko bamwica aja kurerwa kwa Farawo. Ndikungene birivuga ngo nawe nyina amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo ngo kuko atabonye yuko ivyisi nibihimbaro bisi yobiguza agakiza canke ubugingo cyane kuyakana Kristo. Ndiko ngo yarafise ishurwa rya Kristo putane mu isezerano rya kera. Haba nibo bahereza Imana ikiravuga.
Haleluya. Mikali yishura Dawidi ati yambwiye ati ndeka ngende sinkwice. Wow. Next. Nuko Dawidi niko guhunga agacika. Areno nashaka mugabo umva cangarukiriza ngaha kugira ngo dimanche iza muze tuhabandanirize. Ukumva ntangwe ntimwova ngaha. Raba kino kintu. Dawidi ahunze yahungiye he? Yahungiye Rama. Baratubwira neza Irama hariho. Bavuga ngo Irama kwande kwa Samuel. Samuel yarinde. Samuel yari umuherezi. Dawidi avuze nta kindi kibanza kindi kiriho c'ubuhungiro canke c'uburuhukiro atari mu nzu y'umuherezi. Bene data, uku niko isi yabwirizwa kutubona. Nta handi hantu handi, nta wundi muntu yo nyespira confiance atari umwana w'Imana, atari naka yakijijwe. Uku niko wabwirizwa kutubona ngaho mu isi. Mugabo uyu munsi dusigaye turabana ahubwo isi tinya kutameme na babandi batarakizwa. Yahungiye kwa Samuel Irama. Hey, amwiganira ibyo Sawuli yamugirdo yarashitse. Dawidi akora iki? Amusuka ko vyose, umuhereza amusuka ko vyose. Bamurunda ko vyose. Ibiryoshe ibibishe byose babirunda ku muhereza. Araza bimusuka ko vyose. Hanyuma ahagurukana na Samuel baja inayoti bakumayo. Hanzo hagaruka. Juste ndikunda basomera gusa mwumva ibyo turimo. Maze babwira Sawuli bati ereka Dawidi ari nayoti Irama. Umviriza kumukurikira nuko Sawuli atuma abantu gufata Dawidi. Bashitseyo basanga bavugishwa n'Imana bagakama bariko baravugishwa. Ndashaka tuyamura bikino kintu. Mushoboza avuga ngo he sent troops to capture him. But when they arrived and saw Samuel leading a group of prophets who were prophesying, ngo Samuel yararongoye agakama kabavugishwa. Garnison des prophètes bariko baravugishwa yarabarongoye. Hey. Ngo na Samuel ahagaze ngaho nk'umukuru wabo. Maze muhemu Imana aza kuri izo ntumwa za Sawuli nazo zigereke ziravugishwa. Bigenda gute umuntu azanye icumu kugucumita ashike acashika avugishwa. Ico kirere cyatuma abantu bakora ibyo batateguye gukora. Nico kirere dukeneye hejuru umuryango wawe. Aho bagambire gukora bitameze neza biro tuva bakoze bimeze neza. Biravuga ngo abantu ngo bagomoreye gukora ibibi. Ariko ituma bagomora gukora ibibi ni kubera ikirere babari munsi. Habuze agakama kabavugishwa. Muri Kristo Yesu buri muntu wese yakirinda bisubiyemo. Hari aba prophet par ministère. Mugabo twese atanu mwavuyemo turafise esprit prophétique muri twebwe. Utakubwiye ko ushobora kuvugishwa yarakubeshe kuko muhemu Imana ari muri wowe atarugezo without measure. Bisobanuye ngo umviriza biratandukanye no mu gihe cyakera. Mu gihe cyakera umuvugishwa wenyene yashobora kuvugishwa. Nanu kumva nyene bagize impanuka bitewe n'ikirere bari munsi. Ariko ubundi umuvugishwa yaba ari umwe. Ariko muri kino gihe umuvugishwa nabwiza kuba umwe. Imiryango yacu tubiza kuyibera abavugishwa. Aho dukora societe zacu tubwiza kuzibera abaprofeti. Umuprofeti rinde nijwi ry'Imana wano. Nushobora gutahura umutima w'Imana, nushobora kumenya imyanya nibihe. Ni wa mundi muhemu w'Imana abwira arongora. Ni wa mundi azamabanga mu buryo bw'umuhemu. Uno umuprofeti. Haleluya, bashitse batangura kuvugishwa. Umva ntibasubiyeyo. Batanguye kuvugishwa nta namwe tubona ngo bacha basura kwa Sawuli. Ngorega ngo twashiseyo cha turavugishwa. Baciye baguma ngaho. Abari abansi bacika bakunze. Ndakunda ubuherezi buri active. Iyo ubuherezi buri active ivyahora vyose ari abansi ba. Ndiko ndavuga abansi ntimumva abantu. Hari abantu menga amafaranga n'abansi babo. Hari abantu mengo ubuzi bwiza n'abansi kuri bo. Nta kintu cyiza kigutumbera. Ikibagiwe coco n'abantu. Umuntu akakwanga ataco umuvugishije ataca kugize kandi akumva ico munezera kikamutuma twenga no kumererwa nabi. Ntavyo murabona. Ukintu uyu muntu nakoze iki?
umuntu agahaguruka ndamaze kuba mu bihe aho umuntu agahaguruka ngo areke aravugishwa akavugishwa ibinyoma juste kugira ngo jewe mererwe nabi anyankisha abantu bankunda ngo ni Imana yabimbwiye. Abo bantu baragowe, ntibasubiyeyo. Abansi bahindutse abakunzi. Isengesho ryanje kuri wewe, ivyahura vyose bikugwanye bicike abakunzi bawe. Haleluya. Ivyo wahora urondera bikaguhunga. Hari abantu abakobwa boshira mu rugo canke umugobwa boshira mu rugo, abakobwa bose umengo baravyumvikanye. Urya muntu niyaturamutsa tuzoce ducika. Ntavyo mwabonye. Ukamenga abantu bose bapedeje bose baravuganye. Urya muntu niyazana dose yiwe nga ntituzoratwa tuyubika. Kwibinone uyu muntu ni iki? Yakoze iki? Uyo muntu muri kino kibanza nimba hari arakeneye dimension y'ubuherezi ku buzima bwiwe. Ubuherezi nibwo bukureconcilia na kijya kintu cyose cyariko kirakwanga kikugwanya kitazi impamvu kikugwanya. Biravuga ngo iyo baza kuba abanyabwenge ntibari kubamba umwami w'ubwiza, nabo iyo baza kuba abanyabwenge ntibari kukwanga mu gihe nk'iki. Iyo baza kuba abanyabwenge bari kukwangaja mu bambere kuko niyo wari uzaniye prosperite societe ya. Iyo baza kuba abanyabwenge bari kukwasosa mu byo bariko barakora kuko niyo wari ugiye kumanura ubwiza bw'Imana mu byo bariko barakora. Niyo wari ugiye iterambere rifata ikibanza, niyo wari ugiye gutuma ibintu bigenda neza, ariko uko batabaye abanyabwenge nicyo gituma bagufashe nk'abandi. Ikinzokwama ndiko ndakivuga, umunyabwenge muri nose nuzogirirwa ubuntu bwo kuguruka amaso mu buryo bw'impemu akabona ivyo abantu ufise amaso mu buryo bw'umubiri batazi batariko barabona. Kuko aya maso ibyo atwereka byose sukuri. Aya maso akwereka umuntu akenye, mugabo hamwe umuraba mu maso y'ubuvugishwa. Uyo muntu Imana ashobora ati uyu niwe mu misi iri imbere azoba ari wari karatungisha abandi. Ushobora kubona umuntu uyu muntu niyize, mugabo hamwe umurabisha mu maso mu buryo bw'impemu agiye kubaka amashuri azokwigisha abandi amashuri watashoboye kwiga. Reka mvuge kino kintu. Turi mu gihe ndahejeje, turi mu gihe aho Imana igiye kudukoresha ibintu ku bantu twe tutigeze dukorerwa. Twavuga ubuherezi. Imana igiye kugushiraho nk'umuntu agiye gutanga urukundo utigeze uhabwa. Imana igiye kuguhagurutsa nk'umuntu agiye kuba ivyizigiro by'abantu we atabigeze amubera ivyizigiro. Imana igiye kuguhagurutsa mu gutahura abantu. Ubiriza wewe mu gihe si wabatigeze bagutahura, ntiwigeze ngene bagutahura, mugabo Imana igiye kuguhamagira gutahura abandi ivyo utahawe n'ivyo Imana igiye gukoresha ubuzima bwawe mu gutanga. Ugiye gutanga ivyo utigeze uhabwa, ugiye gukorera abandi ivyo utigeze ukorerwa, ugiye gucika icyo abandi batigeze bacika ku bwawe. Kituma nayo squeeze dufise. Nari nakuze ndi imfuvyi. Nimba wakuze uri imfuvyi, hari abandi batazokura nk'imfuvyi wowe uriho. Jewe sinigeze nakigwa mu muryango, sinigeze nemegwa. Ugiye kwemera abandi nubwo batigeze bakwemera. Tugiye gutanga icyo tutigeze duhabwa. Ikinzo cyitwa ubuherezi. Dawidi yabonye ugwango kuva akiri umwana. Mugabo niwe Imana ishingiye ntavuga ngo havuye umutima wawe hasubira umutima wiwe. Niwo muntu Imana ishingiye ntavuga ngo uyu muntu afise umutima uhwanye n'uwanje. Tugiye kuraba ukungene yakuze. Aha rero ngo mumbabarire, mvugane n'abantu ngo narakomeretse, urumva jewe nuzuye ibikomere, urumva jewe igituma natwenga, uravyumva sinigeze mererwa neza mu buzima. Kuba bakuramije umururazi ntibisobanura ko nawe biza kucuramiza abandi. Nimba bakuramije umururazi, wewe nunyweshe abandi ibisosa. 20 babibwiye Sawuli atuma izindi ntumwa, nazo zishitse ziravugishwa. Arongera atuma izindi ubwira kangahe? 3. Nazo nuko zigira iki? Ego nukuri. Atmosfere y'ubuherezi. Hariho ikirere ushobora kubamo biramaze kunshikira inshuro nyinshi. Hari abantu nakirije umwami Yesu ndinze kubabwira ubutumwa bwiza.
hariho n'abandi bantu nakirije umwami Yesu atawutumwa bwiza nababwiye muga kuko bashitse aho ndiko ndakorera. Umuntu akaza ahashitse akumva n'umunyabyaha, akumva arapfuye, akumva nyene uwo munsi niwo munsi wanyuma ngira afise wo kubaho. Narababonye barira bataka buzuye amaromoro menshi bambwira ati mukozi w'Imana ndi umunyavyaha, ndi umusambanyi, narakoroje inda, mukozi w'Imana ntabara, ndi umusuma, mukozi w'Imana natwaye abagabo b'abandi, mukozi w'Imana mfasha. Bakara nta butumwa bwiza nababwiye muga kubera just ico kirere akumva neza arakeneye kuba amahoro n'Imana. Ako kanya bagapfukama nkababwira nti subira mwana w'amajambo. Uyu munsi barakomeye ngaha mwishengero, uyu munsi n'ibikoresho by'ijuru bidasanzwe. Sinababwiye ubutumwa ariko barumvise neza yuko muri bo ntibamerewe neza, barumva bifuza umwami dufise. Sinzi ko hari abantu numafise muri kino kibanza umuntu ashobora kuza kukubwira ngo ndifuza kumera nkawe, ndifuza gukizwa nkawe, ndifuza kubaho ubuzima ubayeho. Ico kirere kiba cahabaye, ico twita ikirere c'ubuherezi. Naho abantu baza bagafatwa mpiri n'imigera y'agakiza, bagafatwa mpiri n'ikirere c'agakiza, bagafatwa mpiri n'ikirere c'ubugorozi. Umuntu akumva akene kuvavanwa n'ivya, akene kuva mu vyarimo agafatana n'umwami. Atari kumubwiye byinshi nivyo vyabaye kuri aho. Nzobabwira rero protocole dimanche yuko ngene ahantu twashika gute turema iki kirere aho famille yawe abaje ntabona bw'ubutumwa, famille yanje ntabona bw'ubutumwa mugabo ico kirere narakiremye. Uyu munsi nta numwe adakirije kandi nta numwe atakarakorera Imana. Rero mfise icizere yuko murabizi namanze ko ndababwira nimba hariho uwo vyabaye ko ico kikubera kimenya cukuri ko nawe bishobora kukubako. Nimba famille yanje mama abo tuvukana bakuru bane n'abatoya bandi twese twarakijijwe, nawe abiwanyu barashobora gutabagwa. Eske ivyo babiryoshe mwese hari ikibazo mugafatana amaboko ati duhamagara Imana? Ivyo babiryoshe aho mwese mubona ibintu kumwe, aho mwese murondera Imana kumwe, ivyo babiryoshe? Bisaba iyi atmosphere. Umurongo wa nyuma amaze gutuma abashika imigwi 3 yose inanigwa, aravuga ataho vyakabera kera, araheza agira iki? Arisidukira, arigira wenyene aja irama, ashikira kwiriba rinini giseko, arabaza ati Samuel na Dawidi bari hehe? N'amanyama menshi. Gituma agira amanyama ni kubera ko tutarabadominisha ikirere c'ubuherezi. Muri iki kirere nta wahora avuga n'ijwi ri hejuru, aracisha bugufi, aracisha bugufi. Iyo umuntu ari karavuga muri buka cacegera ca wa mukuru Paulo ari evangelize kiza gutanga amaturufu, hamwe ati ni wowe bayinzitize kugira ngo ntiyumve ubutumwa bwiza, ubu nyene ntusubire kubona ivyijiji biza. Ako kanya itangura kugenda ari karahwihwisha. Ikirere c'ubuherezi baracitondera. Bari hehe? Umuntu amwishura ati bari nayo tirama, ati bari nayo tirama. Acagenda nayo tirama, maze mpwemu w'Imana muza ko nawe. Wewe rero nakunze kano kantu, wewe ntiyarinze arashikayo. Ntiyarinze arashikayo, agifata juste yo direct yo kuja inayo tirama, mpwemu w'Imana amuzako. Rabitage agenda aravugishwa, Yesu cyari karavugishwa kurinda shiki nayo tirama nyene. Rabakajya kantu je nahije so gusigura, nizo bisigura kwa Munguza. Asitseyo yikiza impuzu ziwe, avugishirizwa imbere ya Samuel. Agize iki? Abandi mumvise bavugishwa barambaraye. Sauli yagize iki? Uko bakugwanya cyane niko bazorambara cyane. Aramparaye yewe hasi yambaye iki? Ubusa, yiriza umunsi akesha ijoro. Nico cyatumye avuga ati mbega Sauli nawe yari mubavugishwa n'Imana. Eshe ijoro ryose abandi baje byari byako kanya
gusa umwami arati ko bataragaruka ati bareko baravugishwa mugabo wagiye ijoro ryose yaririwe yongera kesha ijoro ryose ariko aravugishwa abana ati mbega Sawuli nawe yari mu bavugishwa n'Imana. Rero dimanche tuzodekortika neza ibi bintu byabaye ngaha tubizane gute ibi bintu biba. Iyi Mana yarungitse muhemu wayo kuri Sawuli yarafise ingabe kwica Dawidi, niyo Mana ishobora kuruhika muhemu wayo kuri bajya abantu bakuroga bakaza bazanye ivyo bakoresha bazi kurambara imbere y'umwami wa birashoboka kandi bituzobibona. Uzobona bakuroga baza ati jewe byanse ndaje usabira imbabazi. Haleluya. Uzobona bakugwanije atavyuzi baza gukonfesa imbere yiwa kumbe handi hose yari wewe. Ndakunda Imana. Rero ibi nivyo bihe tugiye kubamo. Hama tugende ibi rero tubireme nimba araho dukorera, nimba ari mu miryango yacu, nimba ari mu gisagara tubayemo, ariko mbabwire ntizo tuve hano muri nosi tuyisiga uko twayisanze. Magure ku maguru yanyu dusenga Imana. Kanya gato duhwekera imbere y'umwami, kanya gato wunamisa amaso yawe, gerageza ubishire mu bicapo vyawe byo mu vyiyumviro. Uriko urabera abo muvukana umuherezi, uriko urabera umuryango wawe umuherezi. Nashaka ubibone uriko urabera abo mukorana umuherezi, nibibone mu runganwe rwawe abantu bariko bararondera kumera nkawe. Paul avuga ngo nimunyigane nkuko niganye Kristo. Abantu bariko barakwigana nkuko wiganye umwami wawe Kristo Yesu. Urakoze mwami w'abami. Ntawe Imana yakuyemo, ntawe Imana yakuyemo, nta n'umwe atarimo. Umwe wese muri twebwe ashobora kuba umuvyeyi, urashobora kuvyarira Imana abo kuba mw'isi. Igihe cose kwemera umubabaro urashobora kuvyarira Imana abatakaje ivyizigiro bari mu bitaro, urashobora kuvyara Imana bari mu bigo by'abagendana ubumuga, urashobora kuvyarira Imana za mfuvyi b'abapfakazi, urashobora kuvyarira Imana. Imana ikirarondera abavyeyi, abavyeyi. Imana tuba abavyeyi. Umupapa ari hano aba umuvyeyi, apana b'umuryango w'amaraso. Oya, tuvyare aho udasangiye amaraso, tuvyare aho udasangiye intara, tuvyare aho udasangiye ikintu cyose, tuvyare tukuvyarire ngaha muri nose. Twigisha turi dispose kwakira uburongozi bwawe uko bwomeze kose, n'igihe bwoba igihe cyose budahuye n'ivyo dushaka, bwo tubabaza canke bwo tuba ahantu tutamerewe neza. Mugabo ubuherezi buturengere, ubuherezi butwuzure, tutunguye umutima, tugirire umutima, tugaragaza umutima uzobukoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo tugushima. Amen.